Uwuheruka kuribwa n'izo mbwa ziyerereza ni umukenyezi asanzwe azwi kw'izina rya Adija wo mu gace bita Bitanga kari muri quartier ya Kanyami ni mu gisagara ca Ngozi kw'igenekerezo rya 19/0 uno mwaka mu gihe yari avuye gusuma mu masaha y'umugoroba muri ako karere. Amakuru atangwa n'abanyagihugu i Kanyami bavuga ko ivyo vyabaye inyuma yaho hari haciye imisi igera ku ndwi izo mbwa ziyerereza ziriye abandi bantu batatu muri iyo quartier. Uwo mukenyezi yahavuye aja kuvurirwa ku bitaro bikuru vyo mu gisagara ca Ngozi. Bikavugwa ko urushinge rumwe batera abariwe n'izo mbwa rusanzwe ruvugwa amafaranga ibihumbi 80 kandi uwariwe n'izo mbwa ziyerereza bamutera inshinge zigera ku ndwi. Ku bantu bafise amikoro make bakabona ko ayo mafaranga yose agoye kuronka mu gihe kera uwariwe n'izo mbwa yavugwa ku buntu. Ivyo biruko mu gihe haheruka kuba n'isekeza ryo guhiga izo mbwa ngo bazice ariko zikaba zaciye zihungira mu mirima y'ibigori n'ibindi bitegwa. Muri kino gihe rero abanyagihugu bo muri iyo quartier Kanyami bakaba bafise ubwoba batinya ko izo mbwa zizohava zirara mu mihana yabo zikabarira abana n'ibitungwa batunze. Bagasaba abajejwe intwaro ko bokongera guhimiriza kugira ngo izo mbwa zihigwe zongere zicwe. Tuhamenyeshe ko musitanteri wa komine Mugina mu ntara ya Bujumbura afatikanije n'igisata c'ibidukikije uburimyi n'ubworozi aherutse gufata ingingo kuri uyu wa 23/0 uno mwaka ko umuntu wese atunze imbwa mu rugo iwe ategerezwa kuyibohera iwe kandi agatako akayikingiza ku baganga b'ibitungwa bamwegereye. Urucanco akaba ari nawe agwigurira ahejeje kwicandagisha akazoronswa urupapuro rw'icemezo ko imbwa yiwe yacandazwe.